Je nitwa Nzambimana Edouard, ninjiye mu kimenyeshamakuru Shikiriza mu 2022. Mu kimenyeshamakuru Shikiriza sanzwe njejwe gutosora inkuru zandikwa n'ikimenyeshamakuru Shikiriza, gutosora utunenge na cyane cyane ku nkuru zandikwa mu Kirundi. Abasomyi bavyakira neza kuko kenshi hari gihe uravye mu makomantere ibiki benshi baravuga yuko Kirundi twandika nk'inkuru twatanze yanditse mu Kirundi ibikosoye neza, yanditse neza mu Kirundi, kuko abenshi uravye hari n'ibimenyeshamakuru bimwe bimwe uravye ukuntu bandika mu Kirundi uriyumvira nawe ati abantu abazi ibijyanye n'ikirundi canke abarizi Kirundi, ariko twe natwe mu kimenyeshamakuru Shikiriza turagerageza tukakosora utwo tunenga abandi batabakosoye. Ikirundi jewe nico nakurikiranye, nico nize kuri kaminuza, maze kuciga, ariko urabona nyene umuntu ahejeje aripfuza ahantu yoshobora gushira mu ngiro ivyo yize. Nuko reje nanje impande yuko arico nize Kirundi, naco gituma maze kwinjira mu kimenyeshamakuru Shikiriza nanye naciye nshira mu ngiro ivyo nize, na cyane cyane kwandika Ikirundi neza, Ikirundi c'abarundi. Mu bisanzwe kimenyeshamakuru canke ayandi masosiyete yose canke imigwi botegerejwe igisata cyaco cyose kuba gifise umuntu novuga akizi neza ivyo arimo nivyo ategereza kurangura. Kuri ico ndavye ibindi bimenyeshamakuru ngene vyandika, yego biriho n'ibindi vyandika neza, kandi nibaza yuko navyo nyene byaba bifise abahinga bari mu ivyo bintu babimenyereye. Nobahanura imbere yuko batanga inkuru boraba yuko yanditse neza, nyimba ari inkuru iri mu Kirundi bakaraba ko yanditse neza, kuko ni naho n'umusomyi ariko arayisoma biramworohera gutahura no gusoma vyihuse. Igihugu cyose kigirwa n'ururimi, igihugu cyose kirafise ururimi gikoresha. Mu gihe rero ico gihugu kidafise ururimi gikoresha, woca uvuga ko ari igihugu gute? Nimba ari Uburundi, nuko Uburundi abene gihugu canke abanyagihugu canke abarundi bavuga Ikirundi. Niyo kubwanje ndavuga nti birakenewe, kuko igihugu c'Uburundi cyose uriko uragigenza uko kingana kose bavuga ururimi rw'Ikirundi, kandi amakuru nayo dutanga abene gihugu bategezwa kuyumva mu rurimi rw'Ikirundi. Hanyuma izo zindi ndimi nazo, nimba ushaka kwandika mu Giswahili, Igifaransa, mu Congereza, ubushatse korohereza abari muri ico gihugu nyene c'Uburundi ko bashobora gutahura amakuru ariko aravugwa mu Burundi. Nico gituma ururimi rw'Ikirundi rurakenewe cyane.